Eric nawe akina muri Norvege mugwi yitwa Brattvåg. Nubwo akina muri Norvege nikuza turaba mbega uwo mugwi akinamwo muri Norvege ukina icicaro ca kangahe, aho uri ufata ikibanza ca kangahe? Reka tubaramutse mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Inai Sport TV. Turi kwigenekerezo rya 27 kwezi kwa Rusama umwaka wa 2025. Kuno musi tuza kurabira hamwe ibintu bigera kuri bibiri ari byo tuza kurabira hamwe uno musi. Umumenyereza mukuru w'umuguserukira gihugu Intama mu rugamba Patrick Sangwa Mayani aheruka gusohora urutonde rw'abakinyi bagera kuri 25 azifashisha mu kino rwa kivandimwe abazokina n'igihugu ca Mauritania ndetse n'igihugu ca Guinea Bissau. Mugo rutonde haragaragayemo abakinyi bagera kuri 5 basanzwe bakina Primus League Burundi. Abo bakinyi bande baje bava mu mugwi IAR. Haca hongera hagaragaramo abakinyi babiri baba binationaux. Abo bakinyi ni bande bava mu bihugu ibihe amahiganwa bariko barakina canke se imigwi bariko barakinira iko yitwara gute mwaka kanya. Igikombe citiriwe umukuru w'igihugu caraye gitwawe n'umugwi wa Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega. Jean de Dieu Rukundo asezerera mugenzi we Omar Ntakagero inyuma yaho yaramaze kugarukira ku mafinale atari make. Niki Jean de Dieu Rukundo yashoboye gusumvya mugenzi we, niki umugwi wa Flambeau du Centre washoboye gusumvya umugwi wa Musongati Football Club, imigwi yose yo mu ntara ya Gitega. Ku mugabane wa Buraya, Real de Madrid yamaze gusinyisha umumenyereza mushasha Xabi Alonso ikiringo c'imyaka igera kuri 3. Naye amajambo Xabi Alonso yagiye avuga imbere yuko atangura kumenyereza inkino ziwe za mbere, byose ni mu kiganiro cacu cuno musi. Ijwi ni Gift Evrard Irakoze, urubuga ni Inai Sport TV, ikiganiro ni Inai Sports. Reka dutangurire ikiganiro cacu. Inyuma yaho tumenyeye ko umuguserukira igihugu Intama mu rugamba ugiye kwakira cyangwa se ugiye gukina inkino zibiri za kivandimwe, umumenyereza mukuru Patrick Sangwa Mayani ntiyatebeje yarasohoye urutonde rw'abakinyi bagera kuri 25. Mugo rutonde rugira kuri 25 harwaye mu mafutation cyangwa se impinduka. Mugo twaguye tubivuga mu biganiro twagiye dukora imbere, haragaragayemo abakinyi basanzwe bakina Primus League Burundi. Abo bakinyi nabo ni bakinyi bagera kuri 5. 3 bavuye mu mugwi wa Aigle Noir Fighters. Mu gihe 2 bavuye mu mugwi wa Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega. Tukaba tuzi umuntu musi umugwi wa Aigle Noir Fighters ni umugwi witwaye neza muri championnat. Murazi kandi nawo umugwi watwaye igikombe ca Primus League. Ego nivyo ntiwashoboye kuvyitwaramo neza ushobore gutwara iki kindi gikombe ca Coupe du Président, ariko nyibuke ko wasezerewe n'umugwi wa Flambeau du Centre biciye ku gitsino kimwe, gitsino muzi cavugijwe n'abantu benshi. Rero no musi mugo rutonde habayemo amafotation atari make. Nikora Kanyamukenke yagarutse mu mutima wa defense. Uyu mungu Nikora abantu benshi baraba Primus League, abantu dukurikirana Primus League turamuzi. Nikora nimba ari saison nziza yo agize nk'umu défenseur central ni saison y'ino mwaka. Nivyo yaramaze igihe atari gito umugwi wa Aigle Noir Fighters, ariko avec experience afise Nikora kumuzana muri equipe nationale nta muntu numwe kiretse utara Primus League yo hava janira ko Nikora bamihenzeko. Amaso yamuravye nibaza ko atihenze. Nikora kwa Aigle Noir novuga ko ari wa wundi ari muri mutima wa defense. Defense irarema, Jamari Gardie ararema. Uno musi rero Nikora hambavu yuko ari umukinya ariko aravyitwaramo neza, ni nawe kapiteni w'umugwi wa
Aigle Noir de Fighters. Nikora ni wa mukinyi agukinira umupira dusanzwe tumenyereye ko aba defenseur kenshi bagundagurana, nivyo bikire baragundagurana ariko akoresha ubwenge bwinshi, nubwo ugenda kuraba amakarta y'umutuku cyangwa y'umuhondo uza gusanga ivyo bintu Nikora bidakunda kumufata, yose ni karite yiwe. Rero kuzana Nikora umutima wa defense mu guserukira igihugu intaba mu rugamba ni ikintu ciza cyane. Bukuru Keita nawe yaje ariko si mushasha. Bukuru Keita is back, twovuga ko ari nk'igaruka ryiwe, inyuma yaho haraheze amaserivisi agira nko kuri abiri nimba atari imwe nyuma niheze agatumwa, ariko uyu si mushasha. Mukamuzi ko asanzwe asubira gukina hagati mu kibuga cyangwa agakina mu mutima wa defense. Rero Nikora Bukuru Keita kumuzana nawe nibaza ko nta nkuru rimwo kuko n'umuntu amenyerewe equipe nationale. Nahimana Jean nawe ni umukinyi abamuzi baramuzi, yaraciye no kwa Vitaro, ni umukinyi afise experience muri Primus League, ni umukinyi ari ham, ni umukinyi anyaruka, kandi ni n'umukinyi bikenewe akina ari pose agatanga ayo mapasi, kuko Nahimana Jean ntabwo yakinye amamatch menshi kwa Aigle Noir, arabona ko ni na Primus League barabizi, kuko uyu Keve cyo itungiye Keve amaze kuvunika, nibaza ko Jean ariho yaciye aronka umwanya, kandi uwo mwanya muto yarose yarovyaje umusaruro. Nibiduze kubona ku mugabane wa Buraya hari abakinyi badatangura mu kibuga ariko umwanya baronse iminota mike baronse bakayivyaza umusaruro. Example typique aba ba Torres batarafata icemezi cyangwa se batarafatisha, baza batevye bakaza bagombora, ariko umwanya wose baronka barabona ko hari ikintu bazanye. Uwundi mukinyi yashoboye kuba atumwako n'uyu Nibahezwa Dieudonné, ndavuga nk'umunyezamu. Nibahezwa Dieudonné wa Flambeau du Centre, nibaza avec experience afise, ugacuraba uno munsi Flambeau du Centre ahantu irangije championnat iri, ugacuraba aho yagiye araca, ugacuraba batwaye n'igikombe ca Coupe du Président bakuye imigwi itandukanye, Aigle Noir, Bumamu, Musongati. Nibaza ko gutuma ko uyu mugabo Nibahezwa Dieudonné mugwi wa Flambeau du Centre kubwanje igisho ryamuravye ryari gitonze neza. Bacobongira gutuma ko Dushime Olivier bakinana hehe muri Flambeau du Centre, bivuze ko Aigle Noir yarose abakinyi batatu, mu gihe Flambeau du Centre yarose abakinyi babiri, bose baca batanu. Uyu Dushime Olivier, bantu b'Imana, hano mu Burundi turafise impano ariko amahigwe ntangana. Dushime Olivier no kwemeza neza ko uno munsi mu mutima wa defense hariho abakinyi benshi bakina ngaha mu bihugu duturanye mu Rwanda, muri Kongo, muri Tanzania arusha umupira. Dushime Olivier uravye taye yiwe, gabari yiwe, umupira akina uryoheye ijisho. Abantu baravye nka Coupe du Président barabonye partnership yari hari inyuma bari kumwe nande n'uyu Beni Irakoze, wari umutekano mwinshi. Dushime Olivier ni umukinyi yagiye nawe araca mu itandukanye, ni umukinyi akinye igihe atari gito muri Primus League. Je kubwanje kubona Dushime Olivier wa Flambeau du Centre atarasohoka igihugu, yego nivyo nakivuze mbere amahigwe ntasi, ariko Dushime Olivier nk'abantu bakurikirana Primus League ni umukinyi myiza ku ruhande w'inyuma, ni umukinyi ubaye ngombwa araca kuri kabiri, eka n'umukinyi karite zose azikwije. Abo nabakinyi batumweko na Patrick Sangwa, cyane cyane abakina muri Primus League. Rero hariho ababinationaux bagera kuri babiri. Ababinationaux yaratumye ko umwana bitwa Ntiharirizwa Dan. Ntiharirizwa Dan ni umukinyi novuga aca hagati mu kibuga, akina umugwi witwa FC Emmen, umugwi atarenze imyaka 19 mu gihugu ca Pays-Bas. Rero maze kubona uyu mukinyi Dan, kenshi mvuga ikintu narinze kugira ama research nkaraba. Dan mu gihugu ca Pays-Bas uwo mugwi asanze akinamo ntitubeshanye ntukanganye,
ntukanganye kiretse yuko yoba akina mu gihugu c'abanyamupira. Ni kuvuga uyu mwana Dani aracari muto pe, ariko ukaraba abakinyi aje gukinamwo, ukaraba n'aho avuye, kuko tuvuze uyu mugwi FCMN w'abatarenze imyaka 19 ni nkuko tuvuga ukina n'umubiri tuvuga ni nk'icicaro ca kane cyangwa championnat local, sivyo? Tuvyemera ni nka championnat local uko ni icicaro ca kane mu gihugu ca Pays-Bas. Nacenje kuraba rero uwo mugwi ikibanza urimwo uyu FCMN usanzwe ukina mu mukinyi Dani. Ni kuvuga iyi 4e division muri Pays-Bas isanzwe ikinwa n'imigwi 10 ni nka championnat local. Rero uyu mugwi wa FCMN mwiyo migwi 10 ufata ikibanza c'indwi. Bivuze iki? Iri muri ya migwi itatu ibiri muri zone rouge, sivyo? Ukagenda kuraba uno munsi bari kuri journée igera ku 8. Bari kuri journée igera ku 8. Uwo mugwi wa Dani ufata ikibanza c'indwi mu gihe umugwi wa mbere ufata ikibanza ca mbere ari Vitesse. Rero uwo mugwi umaze gutsinda inkino zitatu ucutsindwa inkino 5. Nta rukino na rumwe uranganye. Urumva ko bafise amanota 9 mu gihe umugwi wa mbere ufise amanota 16. Rero kuzana Dani avuye muri 4e division ni ikintu ciza, ariko turabe ese burya 4e division muri Norvège yo muri Pays-Bas kari umukinyi akina satira cyangwa saha aca hagati, ubwo n'abakinyi beza kubganje bari gutogwa neza ngaha muri Primus League baca hagati mu kibuga gusumba abana bakina nk'umwana akina muri 4e division, kuko biragoye ko ashobora kuyadabuta neza n'abakinyi bafise experience. Ego ibi bihugu babi abanyumupira n'umwana atana division afise mugafise tara uramubona, ariko equipe nationale nibaza ko uyu mwana yarakenewe cyane, ariko nibaze ko yarakenewe muri za sekafa zimwe babana badarenza imyaka 20. Ko nk'uyu mwana uravye statistique bakoranye n'abana ba Destin n'abandi bana bakiri bato abarisha ba Christophe Rekengurukiye, nibaze ko bozana umusaruro mwiza gusumba uko yoza muri senior. Uwundi mwana baciye bazana muri equipe nationale yitwa Bubahe Diedrick. Bubahe Diedrick nawe akina muri Norvège mugwi yitwa Brattvåg. Nubwo akina muri Norvège ni kuza turaba mbega uwo mugwi akinamwo muri Norvège ukina icicaro ca kangahe, aho uri ufata ikibanza ca kangahe. Na cenje ahantu kandi ndaraba yicara ndiga uwo mwana turaba hakina. Brattvåg nivyo si imigwi mubi, ariko si umugwi ukina icicaro ca mbere, eka si umugwi ukina icicaro ca kabiri, ukina icicaro ca gatatu. Ukagenda kuraba uno munsi tuvuze igiciro ca gatatu hariya ni nkuko tuvuga ngo haba hariho ama groupe, hariho groupe 1 na groupe 2. Nkuko tuvuga deuxième division haba hariho groupe A na groupe A na groupe B, simusanga arizo imigwi ihurukiyemwo aho mu gisagara ca Bujumbura nini migwi usanga urukiyemwo imigwi yo mu ntara hagati. Rero uyu mugwi wa Diedrick Brattvåg uri muri groupe E. Mu migwi igera kuri mugwi iwe ufata ikibanza ca 11. Ikibanza ca 11 ukaraba inkino bamaze ko bakina bari kuri june igera ku ndwi. Bafise amanota 7. Batsinze inkino 2, baca banganya urukino rumwe, baca batsindwa inkino 4. Bumvikana ko bafise amanota 7 n'ikibanza ca 11 mugwi ikina icicaro ca gatatu, aho imigwi igera kuri 14. Urumva ko championnat bo biracabandanya. Umuntu rero agace yumvira ko uyu mwana Bubahe Diedrick asanzwe akina mu cicaro ca gatatu kandi n'ikibanza ubona kitabereye, ubwo iyo baraba abandi bakinyi cyane cyane nk'umuni babaza kuri Primus League
aba bana bafise kazoza ariko bakabazana muri cya gihe cya sikafu ubwo nivyo baye vyiza gusumba ni kuca turindira rero turabe ingene baziyadapta mw'aba bakinyi bamaze kuba bafise experience kumbure turashobora gusanga Patrick Sangwa n'umugabo twabonye afise ijisho ribona kure kandi n'umugabo atemberera abakinyi turashobora gusanga bashoboye kwiyadapta neza muri senior twatuma ko muri senior ndetse no mu bana badarenza imyaka 20 hose bakadufasha ariko Joe de Preference mbona ko bari kuza mu gihe batararonka n'amashampiyona cyangwa se amadivision akaze bari kuza muri za nkino za national z'abana batarenze imyaka 20 uwundi yagarutse ni Saido Berahino. Saido Berahino nawe muramuzi. Saido Berahino sijambira ajya mu guserukira igihugu mwibuke ko nigihwe equipe nationale ironka qualification kuja gukina kandi 2019 mwibuke ko yari mu rutonde. Saido Berahino nawe ni umuntu tuvuga imyaka ikiragenda hazi imyaka nisubira inyuma itera ikura n'umusafisi imyaka igera kuri 31. Saido Berahino twari tuzi mu gitandukanye za Stoke City Football Club mu gihugu cy'Ubwongereza bamuririmba mu giserukira igihugu Ubwongereza batarenze imyaka 20 batarenze imyaka 19 za Brentford za West Bromwich cyo gihe Saido Berahino hano b'Imana yarashininze. Rero munsi Saido Berahino ni umukinyi myiza afite experience ariko forme actuelle imeze gute? Saido Berahino no munsi ibiharo vyiwe sibi kandi sinavyiza. Muri Slovenia akira mu cicaro ca kabiri. Si cicaro ca mbere mu vyuma. Slovenia akira mu cicaro ca kabiri mu witwa Tabor Sezan. Uwo mugwi kira mu cicaro ca kabiri na championnat yabo yarahize. Buvuze ko nta nubwo waduze mu cicaro ca mbere, wagumye mu cicaro ca kabiri. Kuko warangije championnat uri mu kibanza ca gatanu. Watsinze inkino 14 unganya inkino 12 ucutsindwa inkino 4 baci batsindwa inkino 4 barangije championnat bafite amanota 58 mugumugu wa mbere ari Munich warangije ufite amanota 68. Numva ko hagati y'umugu wa mbere n'umugu wa Saido Berahino hari kinyiranyo cy'amanota agera kuri 10. Kwacuganda kuraba Saido Berahino performance agitwara afise ntiyakinye inkino nyinshi wapi ariko inkino zose yakinye mu vyumvi yaritwaye neza yakinye inkino indwi mwo mugwi wo mu cicaro ca kabiri aca atsinda ibitsindo bitatu urumva ko inkino indwi mu nkino zike yakinye yaritwaye neza. Rero Saido Berahino je kumuzana nubwo akina mu cicaro ca kabiri mu gihugu ca Slovenia sinibaza ko bihenza habe namba uko Saido Berahino amaze gura n'abakinyi batandukanye uburyo bwa football arabuzi gutsindwa no gutsinda arazi uko bimeze. Rero no munsi nyimba bazanya aba bana batarakura bataragira iyo maturité bagaca bakorana na Saido Berahino afise experience nubwo atiri wa mukinyi wo kubakirako mu vyumva Saido Berahino so mukinyi wo kubakirako mu gihe nuvuga ba experience yiwe yoduga ariko mu vyumva buri umukinyi arakenerwa mu mpande zibiri. Umukinyi arashobora gukenerwa hagati mu kibuga n'inyuma y'ikibuga. Ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Saido Berahino ashobora kuduha bike mu kibuga hagati ariko avec experience avec n'amaze guca akagira icyanuye bagenzi biwe. Rero abo nibo bakinyi bashasha bashoboye gutumwa ko na Patrick Sangwa nibaza ko ikiba gisigaye ni kuca turinda turabe réellement ko twamaze kwiga turabona amadivision baje bavamwe ntakanganye pe tubeshanye ariko turavye kari match amical tuje gukina skini kwibi hago ni kintu cize ryo kubapimirako uko Patrick Sangwa niyo je kubapimira ku match de qualification no ategezo kubapimira hanyene kandi asanze yitwaye neza byo bavyiza no muri ba bantu batarenze imyaka 20 mu guserukira igihugu bagaca bagaruka kuko ikintu giye kiragaragara Patrick Sangwa ntiyicaye ariko ahiga abana bashobora kuza ukinira mu guserukira igihugu kandi mwibuke buryo mu binationaux abafise
akandi kantu yisangije ntanajya ko aba ari mu gihugu novuga c'abanyamupira. Nivyo abo nibo bakinyi bashasha boba barashoboye kuza mu serukira gihugu ntaba mu rugamba. Nice,